bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, ndabipfurije amahoro, mugire umugisha. Muri kumwe kandi na Imana, tugiye gusangira aya majambo dusanga mu gitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, igice ca 20 duhereye ku murongo w'12 kugeza ku murongo w'17. Ewe Mana yacu, mbega none ntihubakira kwiteka, kuko atankomezi dufise zo kurwanya ico gitero kingana gityo kije kudutera, kandi turabuze ico twokora, ariko ni wewe duhanze amaso. Nuko abayuda bose bahagarara ngaho imbere y'Uhoraho, bari kumwe n'utwana twabo duto duto n'abagore babo n'abana babo bakuze. Maze mwemu w'Uhoraho aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya wa Benaya wa Yayeli wa Betaniya Umulewi, umwe wo mu Basafu, amuza ko aho yarari hagati muri iryo koraniro, aravuga ati: muntege amatwi yemwe Bayuda mwese, namwe ab'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku ni ku mwami agize ati: ntaco mutinya canke ngo muranduke imitima ku bw'ayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko ni y'Imana. Haleluya! Ejo muze mumanuke mubatege, raba ubu bariko baraduga akadugo kisisi, muzobasanga aho ikiyaga giherera, aharabana n'ubugaragwa bw'Iyeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzorinda kurwana, ariko muze mutonde urugamba, mwihagararire gusa, murabe agakiza Uhoraho azobakirisha. Yemwe Bayuda namwe b'i Yerusalemu, ntimuze mutinye canke ngo muranduke umutima, ejo muze kubatega, kuko Uhoraho azoba ari kumwe namwe. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu, turagushimiye, turakengurutse Data wa twese, turakengurutse Mpwemu Yera. Aya majambo ni ayawe, ndagusaba ngo umuntu wese anyumviriza, Uhoraho umubwire ico ugomvye kumubarira nyene, ihumure umuzaniye aka kanya. Mwami, herekeza ijambo ryawe, ikora ibitangaza, kuko kugeza n'ubu uracakora, kandi uri nyuma y'ijambo ryawe ngo urishitse. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amajambo ngiye gusangira nawe mukundwa unyumviriza afise umutwe uvuga ngo intambara si yawe ariko ni y'Imana. Haleluya! Mbega wewe unyumviriza, wowe uri mu ntambara ikomeye ku buryo ubona atankomezi zo kuyirwana? Wowe ufise igeragezwa canke ikibazo ubona ko vyarangiye? Mbega uri ahantu wabuze ico wokora? Iri jambo ni ryawe. Haleluya! Yehoshafati twabonye ko yari umwami w'Abisirayeli, yumva imburi ko atewe n'ingabo nyinshi z'Abanyamowabu n'Abamori hamwe n'Abimayoni. Haza n'izindi ngabo nyinshi zivuye i Siriya, kandi zari zimusugereje. Yehoshafati aca avyifatamwo neza, agira umwete wo kurondera Imana, arasenga, mbere ashinga umunsi wo gusenga ku Bayuda bose bisonzesheje. Iyo ntambara yumva yoyiha Imana kugira ngo abe ariyo imugwanire. Twabibonye ku murongo wa 12, arasenga ati: ewe Mana yacu, mbega none ntiwubakira kwiteka, kuko atankomezi dufise zo kurwanya ico gitero kingana gityo kije kidutera, kandi turabuze ico twokora, ariko ni wewe duhanze amaso. Mpwemu w'Uhoraho inyuma y'iryo sengesho aca araza ku mukozi wiwe uvugishwa nawe Yahaziyeli, aravuga aya majambo ati: ntaco mutinya, ndakubwira wunyumviriza, ngo uko bimeze kose, reka gutinya, reka ubwoba, reka kuranduka umutima. Ico ni ca kabiri Imana yavugishije Mpwemu wayo ibicishije muri Yahaziyeli. Uwo mutima wawe kuhagaze ni kubera iki? Yesu ati: nimuhagarike imitima, mwizere Imana nanje munyizere. Amen.
reka kuraba canke guhanga amaso iryo sinzi ry'ingabo. Erega twe ntitugendeshwa n'ibiboneka ariko mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Tugendeshwa no kwizera kandi hari bikoreka kandi bigakunda. Ariko basabwa gukora ibi bikurikira. Icambere, numenye yuko Yehoshafati hamwe n'abayuda bose iyi ntambara atari yawe ariko ari yanje jewe Imana. Ica kabiri, ejo muze mugende mutonde urugamba. Ica gatatu, mwihagararire gusa. Ndakubwira mwene data unyumviriza, ingorane urimo zose ukwiye kumenya ko intambara atari yawe ariko ari y'Uhoraho. Niwe yakuremye, niwe yagushizeho, niwe yakubumvye kandi arakwitayeho. Inzitiro zawe azihoza kw'amaso ku murango no mw'ijoro. Imana nihabwe icyubahiro. Rero genda utonde urugamba, hagarara, shikama. Hagarara mwene data, reka kwicira inzira, reka guca uturakusi, reka guca mu nzira yo hafi, reka kwigwanira, reka kwiyorohereza, reka gukora ivyaha bimwe na bimwe ngo bigaragare ko Imana umenga niyo yabikoze. Imana yacu ntigwanirirwa, urugamba n'urwayo. Mwihagararire gusa maze murabagakiza Uhoraho azobakirisha. Haleluya. Kuko Uhoraho ari kumwe nawe kugeza mbere no kumero w'isi. Mwene data unyumviriza, Uhoraho ari kumwe nawe. Umurongo wa 30 muri iki gice dusome uvuga ngo, nuko igihugu ca Yehoshafati kigira impore kuko Imana yiwe yari yamuhaye umutekano impande zose. Mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uwamanutse agasiga icubahiro avuye mw'ijuru akaza mw'isi, ndatura kuri iyo ngorane, ndatura kuri ico kibazo cawe ngo Uhoraho akugire nka Yehoshafati. Umaze gufata iyi ngingo yo kumusenga mbere ukisonzesha naho umaze igihe kirekire, ndamvuga ngo Uhoraho agiye kuguha impore, agiye kuguha impore. Imana yawe, Imana y'Abisirayeli, Imana y'Aburahamu igiye kuguha impore, iguha umutekano impande zawe zose. Si igihande kimwe gusa, impande zose. Uvuge uti amen, kuko n'ijambo ry'Uhoraho aguhaye rikuremesha mwene data, ugire ibihe vyiza kandi uzushinga intahe, kuko Imana igiye gukora kuri iki kibazo cawe no kuri ingorane yawe no kuri umutwaro no kuri iyi ntambara, kuko ari kumwe nawe.